Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira iri ni ryasango ry'amakuru havugwa mu rurimi rw'ikirundi tukahera ku ngingo nkuru ziyagize. Harateguwe indwi yahariwe ingenzi mu Burundi ikazohimbazwa kuva ku igenekerezo rya 11 gushika 14 Kigarama no mwaka. Ivyo ngo bizotuma haba kwigisha no kumenyekanisha ibikorwa mu gisata c'ingenzi mu Burundi bimenyeshwa na Jacques Bigirimana umuyobozi mukuru w'igisata c'ingenzi mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu mu Rumonge. Umuryango w'umugabo aheruka kunyuruzwa akuwe aho yariko ariyandikishiriza ngo azokwitaba amatora yimirije ukomeza gusaba inzego zitandukanye kubamenyesha ivyashikiye wabo yatwawe ku murango haraheze indwi zitatu muca mubikurikira mu kanya mu buryo burambuye. Dasubiye kubaramutsa ushirahamwe riharanira agateka k'abana OIDEB riranegura ko naho Burundi bwashizeho amategeko akingira agateka k'abana hakiriho abantu bakibakorera ikibi mu gihe havugwa umwana yishwe kwigenekerezo rya mbere kuno kwezi muri zone Rubirizi ya komine Mutimbuzi. Sindayigaya Felix harongo iryo shirahamwe ahamagarira bajejwe intwaro guhimiriza kugira ngo abarundi baharanire agateka k'abana. Ivyo biruko mu gihe Burundi bwiyemeje ku buryo budasanzwe gukingira agateka k'abana duhereye cyane ku masezerano mpuzamakungu y'agateka k'abana. Burundi bwateye igikumu kaja mu masezerano mpuzamakungu y'agateka agateka kazina muntu cyane mu ngingo yaryo ya gatatu. Tukaja mu igwiza shingiro ry'u Burundi ari naryo ritwara amategeko yose yo ngaha mu gihugu mu Burundi duhereye cyane no ku ngingo yaryo ya 19 aho ishira imbere iyubahirizwa ry'amasezerano yose Burundi bwateye igikumu yubahiriza agateka kazina muntu dushize cyane imbere n'umwana. Rero aho hose n'ubwigoro Burundi bwagize kugira ngo buhimirize abarundi kugira ingendo y'ugukingira agateka k'abana atanumwe avuye inyuma duhereye mu kibano mu miryango aho ndetse n'umurundi wese amenya yuko n'uri kararengana abonye umwana ari karahohoterwa ategerezwa kugira icyo akoze kugira ngo agateka k'abana kubahirizwe. Iyo rero n'ingendo duhamagarirwa twese gufata abarundi twese. Rero birababaje kubona no munsi hariho abarundi bakiri inyuma. Rero mwishira hamwe OIDEB turiyamirije ingendo mbi bagihohotera abana gushika naho babaka ubuzima. Tunahamagarira kandi abajejwe intwaro ku nzego zose gufata ingingo zishoboka kugira ngo bahimiriza abarundi kugira ingendo yo kubahiriza agateka k'abana nkuko bisanzwe Burundi bwarabishize imbere. Tugahamagarira n'abajejwe kubahiriza amategeko guhana bivuye inyuma abagikora ubwicanyi korerwa abana ndetse n'ayandi mabi yose ahohotera agateka k'abana. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH nawe umenyesha ko ubwo rwego ruhimiriza imiryango kwitura ubutungane kugira abakoze ububisha nk'ubwo bafatwe. Mu gihe igipolisi kivuga ko ivyo vyabaye muri zone ya Rubirizi kitarabimenya. Dr Sixte Vinyini Muraba arongoye ubwo rwego ahamagarira igipolisi nyabuna gukora amatohoza vyihuta kugira imiryango ntisubire gukomereka kandi ku mutima. Kubona umwana agandagurwa ndetse n'umwana kubona umuntu yubakwa kwa kubuzima kiremwa muntu urumva ko ari ibintu bigoye kwihanganira. Nivyo gutera ivyatsi kuko turamaze igihe murabizi turabona ibikorwa bibi biza biraba hana hariya ukiyumvira ubuntu abantu basigaye bagendera ukabubura. Urazi ko bigoye kumenya ikibituma ariko bimwe mu byo tumaze kubona haraho usanga ari abantu bagendera mu bintazi. Icambere no kubibutsa ko icyaha nk'ico gikozwe giteza guhanwa kandi vyiza kugira gihanwe umuryango utegeza kugira inguvu zo kuja gushikiriza ibirego procureur umushingwamanza wa Republika kugira ngo agira amatohoza. Kenshi ivyo dukunda kubona
usanga umuntu avuga ngo umwana wanje ntazogaruka, umuntu wanje ntazogaruka, mugabo tukibagira yuko uwakoze ico caha adahanywe kugira n'abandi bantu babimenye ejo azogaruka gikore canke ejo hazoza abandi bakora ico icaha nk'ico. Ariko iyo ahanwe bikamenyekana n'abari bafise uwo mugambi baca bareke. Icambere rero no gufasha kugira ngo uwo muryango ubanze umenye inzego witura nizihe, hanyuma niyo batoba bituye izo nzego amategeko arabitomora. Umushingwamanza mukuru wa Republika yategerezwa wenyene kugurura dossier akivyumva, naho iyo vyumva mwebwe bamenyesha makuru muvuze ku radio, yategerezwa guca yugurura dossier hanyuma akarondera uwo muryango kugira ngo ababaze amakuru. Ariko ivyo dukunze kubona nuko kenshi tudaserutse ngo tubivuge canke ayandi mashirahamwe ngo abivuge canke abisabe, hari usanga batuguruye amadossier. Ndazi ko tumaze igihe tugerageza kuza turabahanura tubabwira tuti iyo ikiremwa muntu cahohotewe mu gateka kaco, wewe nk'userukira leta woserekura ubutungane wategerezwa gufasha kugira ngo umuntu asubire mu gateka kiwe. Erega iyo bavuze ko batari babizi, je nibaza yuko atari nyinshi kwiye, kuko utari wamenye ico kintu hanyuma kumva umuntu akikubajije, wewe nk'urwego rwa leta wategeza guca ukora ibikenewe kugira ngo uje kugira ayo matohoza. Baba abapolisi mu gipolisi, haba mu ntwaro, haba mu butungane, bose bakivyumva bateza guca baja kugira amatohoza. Mugabo natwe ku ruhara rw'iwacu nkuko tujejwe kuza turabibutsa rimwe rimwe, twumvise ko bavuze ko batarabimenya, tuca tucandika kugira ngo natwe dusubire tuzobibutse tuvuge tuti genda mugira amatohoza aha na hariya. Mu Rumonge naho havugwa umugabo yanyurujwe ari ku murongo hagiye kwiyandikisha kugira azokwitabe amatora yimirije mu Burundi. Umuryango wiwe usaba kumenyeshwa aho wabo yajanywe, aho umwe muri bo yabimenyesheje mu nama y'umutekano. Buramatari w'intara amenyesha ko amatohoza akibandanya. Ni nkuru tubaza Jean Pierre Misago. Kuva ku 2023 gitugutu umwaka turimwo, isaha y'icenda n'igice z'umuhingamo, atwawe n'abantu bari mu modoka yo mu bwoko bwa kamyonete double cabine ifise ibiyo bitabona, bamukuye ku ishure yigisha imyuga mu Birimba, aho yari ko ariyandikisha ngo azokwitaba amatora yimirije mu Burundi. Umuryango wa Niyonkomezi Fleury uvuga ko utazi na kimwe ku vyashikiye uwabo. Inama y'umutekano yahuriyemwo amakomine ya Rumonge, Burambi na Buyengero ikoranye mu Rumonge kuri uyu wa kabiri. Umwe mu bagize uwo muryango w'uwo bivugwa ko yanyurujwe yavuze ko intwaro ku rwego rw'intara, igipolisi mbere n'igendereza mu Rumonge babimenyeshejwe bikiba ngo bimenyekane abahagaritse Fleury, imvo niyo bamujanye ariko atakiravamwo. Indwi zirakwiye zitatu, akabandanya asaba ko ivyashikiye uwabo izuba riva vyoshikwa habona. Leonard Niyonsaba, buramatari w'intara ya Rumonge, yishura ko kurondera uwo mugabo bibandanya, akongera ko hakwiye no gukorwa amatohoza yimbitse kubiherutse kuba ku mukenyezi umwe wo muri quartier Birimba nyene, byavuzwe ko yabuzwe irengero, mu nyuma aragaruka mu rugi wari muzima. Inzego zahagaritse umutima, imiryango nayo irabana y'ingwe, abiwabo w'umugore bavuga ko uwabo yishwe n'umugabo. Kubwiwe urongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge ahanura uwo muryango ko wo kuguruza dossier muri parake ya Rumonge kugira ngo inkuru shasha yose ibonetse kwirengero ry'uwo mugabo ije muri iyo dossier. Izo nyishu ariko ntizinyura uwo yashikirije amakenga, asiguye ko izo nzego zatabajwe uwabo agifashwe, mbere bamwe baranemera ko bamenye igifatwa ry'uwo mugabo. Arakoze mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Hano makuru turayabandanya. Kwigisha no kumenyekanisha igisata c'ingenzi mu Burundi nivyo vyatumye hategurwa indwi yahariwe ingenzi mu gihugu c'u Burundi, ikazotangurana n'itariki 11 gushika 14 Kigarama uno mwaka.
ikazokoranya abantu bagera ku 300 bakorera muri ico gisata nk'uko vyamenyeshejwe na Jacques Bigirimana umuyobozi mukuru w'igisata c'ingenzi hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri wa gatatu avuga ko iyo ndwi izotuma ingenzi zimenya ibibanza vy'iratiro biri mu gihugu zoshikiramwo bigatuma n'amahera mva makungu yinjira. Yashizwe imbere rushizindi mu masekretari agiye kwitabwaho kugira ngo agirire akamaro igihugu mu kuyicinjiriza amafaranga y'agaciro. Murazireza ko Uburundi buhanganye n'ikibazo cyo kwinjiza amafaranga y'agaciro. Murazi yuko ico ari kibazo gikomeye cyaciye kidukwegera n'ibindi bibazo bikomeye bijanye n'ubuzima bw'abenegihugu. Rero kubera ari igisata kigiye kwitabwaho gifise agaciro kandi tukaba dufite n'uburorero mu bindi bihugu byabyo duhanye imbibe n'ivyakure mubona ko ibindi bihugu ahanini bitejwe imbere na tourisme kugira ngo rero natwe tourisme iduteze imbere no kwiha agaciro kugira ngo tuyihe agaciro no kuyimenya no kuyimenyekanisha kuyimenyekanisha no kuyivuga mukavuga ubwiza bwayo mukavuga ibiyigize. Rero indwi yahariwe tourisme ikintu cya mbere ishira imbere no kwigisha no kumenyekanisha ubwiza n'akamaro ka tourisme mu Barundi n'abanyamahanga baba mu Burundi. Ni ikintu gikomeye cyane. Somene yahariwe tourisme ngira ngo murabizi ikintu cyose gifite akamaro baragiharira indwi umaze kugiharira indwi ni kuvuga yuko ucemera wewe nk'igihugu uracemera. Aha rero iyi ndwi vyerekana neza yuko igihugu leta iha agaciro tourisme iyemera iha agaciro cyo bituma ihari iyi ndwi ikongera ikanaguruka kugira ngo iyitanguze kandi iherekeze azoba bariko barihimbaza amaaktivite yose ari prevu leta izobirimo inyuma yabo ibaherekeza. Rero nimwumve yuko akamaro k'indwi no guhanahana ivyiyumviro nkuko twabitanguye aho turiko turavugana igituma ingene tourisme yotera imbere mu Burundi igateza imbere Burundi. Amakuru twabateguriye kuri uno munsi naha duciye tuyagarukiriza nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye mugire ibihe vyiza hiwanyu.